Isangwa amahoro nshuti mukunzi wabandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure ikugezako amakuru, inkuru n'ibiganiro bigezweko biriko biravurwa mu Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'aho uherereye. Turi ku munsi wa gatanu w'igenekerezo rya 22 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka ni 2023. Kuba umushikiranganji wa mbere w'u Burundi yabonetse mu Bufaransa vyababaje ishirahamwe IDHB aho rivuga ko ari akamaramaza kuri ico gihugu. Gervais Ndirakobuca umushikiranganji wa mbere w'u Burundi yaritavye inama idasanzwe ijanye n'ubutunzi muri iyi ndwi. Ishirahamwe ryishinze guharanira agateka ka zina muntu IDHB rikaba rivuga ko ari ibiterasoni ku gihugu c'Ubufaransa cakiriye umugabo yavuzwe mu mabi mu Burundi. Kuri iyo tariki mu mwaka uheze yari akiri mu bihano vy'ubumwe bwa Buraya kubera uruhara yagize mu gukoresha inguvu mu kuburabuza imyiyerekano yo kwiyamiriza ikindi kiringo c'umwisi umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza. IDHB iributsa kahise kabi k'umuntu igisagara ca Paris cahisemwo kwakira. Ndirakobuca ni umuntu mubi mu Burundi cane cane azwi kuri tazirano ryiwe Ndakugarika. Yarabaye mu mabanga atandukanye kandi akurikirana mu gipolisi, mw'igendereza no mu biro vy'umukuru w'igihugu. Yari mu murwi w'indongozi zaburabuje imyiyerekano yo muri Ndamukiza mu mwaka w'2015. Uko akaba ariko vyanditswe mu itangazo rya IDHB ryasohowe kuri uwu wa gatatu wa 22 Ruheshi. Bitomorwa ko Ndirakobuca azwi cane mu ruhara rwiwe mu guhonyanga agateka ka zina muntu imbere n'inyuma y'uruhagarara rwa politike rwo mu mwaka w'2015 mu Burundi. Ubu Ndirakobuca agerageza kwiyerekana nk'umunyepolitike yubashwe yihetse inyuma y'umugongo w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, agashigikira impinduka yemereye amakungu. Uko akaba ariko vyatangajwe na Tati Sakiani, umushakashatsi muri IDHB. Kubwiwe nta murundi n'umwe ashobora kwibagira amaraso yakozwe n'uwo mugabo. Birateye isoni kubona Ubufaransa bwiyobagiza kahise kiwe bukanamuha uruhusha rwo kuba muri iyo nama. Mu mwaka w'2020 IDHB yarasohoye icegeranyo cerekana neza uruhara rwa Ndirakobuca mu bwicanyi no kuboreza igufa abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'ubucuti bukomeye yari afitaniye n'abandi banyuruza abantu bakanababoreza igufa ku myaka myinshi. Mu vyabaye mu mwaka w'2014 inyuma yo gutwara urwaruka rwinshi ruboheranije muri kamyonete mu gace ka kure k'igihugu, Ndirakobuca yarashe inshuro zibiri mu gikiriza umwe wese akoresheje pistole, aca ategeka abapolisi guta ibiziga vyabo mu kinogo. Uko akaba ariko iryo shiramwe ryibuka. Muri Gitugutu 2015 ubumwe bwa Buraya bwarabujije ko Ndirakobuca atembera, hanafatwa n'amatungo yiwe. Mu vyo yagirizwa hakaba harimwo ko babaye intambamyi mu kurondera umuti wa politike mu Burundi, mu gutanga amategeko yatumye hakoreshwa inguvu zitangana, amabi, ibikorwa vyo guhonyanga agateka ka zina muntu kuba ariko barahonyanga agateka ka zina muntu ku bari bagiye mw'ibarabara kuva kuwa 26 Ndamukiza 2015. Ariko imyaka indwi inyuma yaho mu mwaka w'2022 ubumwe bwa Buraya bwarakuye ivyo bihano inyuma yaho Ndirakobuca agenewe kuba umushikiranganji wa mbere muri Nyakanga. Yari asanzwe ari mu mabanga y'umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano. Vyabaye inyuma y'ifutwa ry'ihagarikwa ry'imfashanyo y'ubumwe bwa Buraya kuri leta y'u Burundi. Nubwo biruko ariko imyitwarariko mu bijanye n'agateka ka zina muntu iracariho mu Burundi, kandi nta mutahe ku ndongozi nkuru n'imwe yakoze canke yategetse ikorwa ry'ayo mabi irashengezwa mu butungane. Umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni yarahagaritswe muri 2023, ariko ivyo yagirizwa nta sano bifitaniye n'uruhara yagize mw'ihonyangwa ry'agateka ka zina muntu. Uko akaba ariko IDHB igaragaza umubabaro ikanababazwa kandi ko ubumwe bwa Buraya bwahisemwo gushimangira ubucuti na leta y'u Burundi aho yo bigeze hose mu bijanye no kubahiriza agateka ka zina muntu, aho gusaba ubutungane ku mabi yo mu mwaka w'2015. Mu kwakira uwari mu bakuru bahonyanze agateka ka zina muntu, igihugu c'Ubufaransa cahaye umugongo abakorewe amabi yo kunyuruzwa, kuborezwa igufa n'ayandi mabi akomeye yakozwe mu Burundi. Uko akaba ariko Karina Tatsisakiani arangiza. Nayo mu yandi makuru ariko aravurwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo muri Kivu y'uburaruko abagore bafashwe ku nguvu n'abantu bitwaje ibirwanisho ahitwa Bahunde.
Abagore batatu barakubaguwe gushika aho bafatwa ku nguvu kuri uwu munsi wa kabiri mu gice kiri munsi y'uburongozi bwa Bahunde mu karere ka Masisi muri Kivu y'uburaruko mu buseruko bwa Kongo iharanira intwaro rusangi nk'uko bishikirizwa n'amashirahamwe adahanira ivyicaro vya politike mu karere ka Masisi. Abo bagiriwe nabi babanje guterwa ubwoba hanyuma bafatwa ku nguvu n'umurwi w'abantu bitwaje ibirwanisho mu gihe bari mu mirima iri ahitwa Kasake nko ku birometero 10 uvuye mu gisagara ca Kiribati ahitwa Ngungu. Iryo shirahamwe ryongeye riratomora ko amagara y'abo bafashwe ku nguvu ameze nabi cane. Iryo shirahamwe rikaba ryasavye ko hokorwa amatohoza yitondewe ku bijanye n'ivyo vyabaye. Inyuma yo gukorerwa ayo mabi, abo bafashwe ku nguvu baciye batwarwa kw'ivuriro riri hafi kugira bakingirwe. Turababajwe nuko gufatwa ku nguvu bibaye ku ncuro tutoharura bikozwe n'umurwi w'abasuma. Ku bwacu birateye agahinda kubera ivy'abafatwa ku nguvu bisubiye kugaruka. Dusaba abategetsi baba abo ngaha canke abarongoye intara gutanguza amatohoza yimbitse kugira abakoze ako kabi bafatwe bongere bishure ivyo bakoze imbere y'ubutungane. Uko akaba ariko Olivier Kanyejomba arongoye amashirahamwe adahanira ivyicaro vya politike mu karere ka Masisi yabiteye ivyatsi. Abakorera mu gisata c'agateka ka zina muntu mu ntara ya Kivu y'uburaruko nabo nyene bateye ivyatsi ivyo bikorwa bigayitse bikorerwa abagore na cane cane abari mu mazone arimwo amatata akoreshwamwo ibirwanisho. Basavye ko horungikwayo abajejwe umutekano baza kongereza inguvu abahasanzwe kugira bacungere umutekano. Abagore bakorera mu gisata c'ubutare, ishirahamwe ryitaho agateka k'abagore muri iyo ntara banamenyesheje SOS Media Burundi ko igitigiri c'amabi hafatiye ku gitsina yongerekanye mu mazone ari munsi y'uburongozi bw'abarwanyi. Angelique Nyirasafari umukuru w'iryo shirahamwe yavuze ko kuva hatanguye ubugizi bwa nabi mu karere ka Masisi abagore be n'abakobwa aribo ba mbere baronderwa. Imirwi myinshi yitwaza ibirwanisho abanyatura abamayimayi M23 hamwe n'iyindi iriko irakorera muri ako karere ikorera amabi menshi abanyagihugu bo mu karere ka Masisi. Mwihweje ico gice aho abo bagore bakorewe ako kabi kabishe bari mu minwe y'urunani rwa Wazalendo rukoraniyemwo imirwi yitwaza ibirwanisho irenga 5. Nanje ndemeza neza ko hari abanywanyi b'iyo mirwi bateza ayo mabi yose akorerwa abakenyezi. Uko akaba ariko yabisiguye. Yarababajwe n'ingene leta itarashobora gutuza iyo mirwi yitwaza ibirwanisho. Urwo ruhara rwo gutuza iyo mirwi yitwaza ibirwanisho rugaruka ku bategetsi barongoye intara. Ivyashimangiwe n'umupfasoni Nyirasafari. Mu kwezi kwa Ndamukiza amashirahamwe ategamiye leta akorera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo yarasohoye ivyegeranyo vyerekana ingene abakenyezi bafatwa ku nguvu muri Kivu. Nk'uko bishikirizwa na Global Girls Foundation, rimwe muri ayo mashirahamwe, ibiharuro vy'abahinga vyerekana ko abagore bava kuri 3 gushika kuri 6 bafatwa ku nguvu ku munsi mu mazone arimwo amatata akoreshwamwo ibirwanisho na cane cane mu buseruko bwa Kongo.